yari karabatuma ngo baze kumbwira n'ubutuma yarabahaye biye muri papo bibaho je nta beef na manda bivuga nta muntu umwe dufitaniye beef kirese abo bafitaniye beef nanje urashobora kubaho uri free kibazo ufitanye n'umuntu mugabo gasanga abantu bo barafise ibibazo nawe none kubera iki Sadbi yagiye kuba yumva ko byukuri ntuvuge zina Simbizi kubera Sadbi aranzi neza arazi n'icondi muri oya Sadbi cyo kwa naramutana uko bigenda kose je ndinze nja nshoboye gufata umuntu umurimbye nka Sadbi uravye nka level yiwe ni Icone. Yes, my people, how are you? Mumeze neza? Je nizere ko mumeze neza, ndumva ko mbashima, urabona ko abari bihe vyiza by'ukuri umuntu abari karabamwe. Nitwa Pastor Nahimana, ayo niyo mazina yiwanje, papa na mama yampaye. Shaka nitwe Timote, cyangwa nitwe Israel hanga ry'Imana, nitwa super manager, the one and only. Iyi muri ko murakurikirana ni Wide Vision TV online. Making sure ko amaze ko ukora sabone cyangwa subscribe, abatarayikora murabe neza ahanditse sabone cyangwa subscribe maze ufyonde kuri yo sabone kugira ngo uze uraba uwa mbere mu kubona notification mu gufyonda ngaho hari tout cyangwa all kugira ngo uzobe uwa mbere mu kuzurabona notification. Ndabashimiye cyane kuri mwe mwamaze kuyikora, ndavuga ati saruti kabisa. Uyu munsi ndumva nishimye, ndumva ko bimeze neza. Mu nkundire tudatevye tugiye kwakira umwe mu bantu bavuga cyane kandi akora ibintu byinshi. Ni umuririmbyi, ico ni cyambere, ni umurapper, ni mu content creator, akreya ama content, ni umwe muzi mu muziki ndundi, eka ubu ari international yaba diaspora. Mama muri ko muramukurikirana kandi mukanamusukako izindi nguvu kugira ngo abandanye abaha makuru akwiye. Nawe suwundi guys, numwe mu baririmbyi y'u Burundi akongera akaba umupromoter, mu content creator, the one and only ni Simbizi wa Semavumba. Iyambo cyane pasteur. Ni Simbizi wa Semavumba, umwe mu baririmbyi y'u Burundi yabitanguye kuva kera kuri akabikora neza. Simbizi umwe mu bantu batazi cyane mu muziki ariko yanawukoze. We nka wewe nk'umuntu yawukoze widondore kubw'umuziki by'ukuri, uri umurapere by'ukuri turakuzi, ariko by'ukuri widondore nk'umurapere. Uruka gusohora kona, uruka kugusohora so indirimbo nyinshi wanakoze behind y'abaririmbyi benshi tuko turamenya muga benshi atavyo bari bazi, ariko nk'umurapere ngene presentinga nawe urabizi ikoro ya ngo bo genre maze kwambara amakaskete menshi muga sinshaka cyane kwambara kaskete y'uburirimbyi. Urazi impamvu kaskete jimbeshe jewe si uko ndumuririmbyi mugabo nkorera mu muziki. Ndazi yuko umuraperi umubwiye yidondore ushaka guha amakapela ikiya cyane ama flow I know. Mugabo rero ngiye muri ivyo bintu hari abantu mba ndiko ndabangamira. Maybe ivyo imashaka basi turi muri vibe amwe nka imishigeze hagati na hagati cyo kuvuga ati bantu burero ngaha tashaka gucanana. Mugabo mu ntango ucumenye ngo nje nk'umuririmbyi urazi yuko hari abantu benshi bakubwira ati ngo naka ngo yatanguye akora ibi ngo biramunanira wagira ibi biramunanira. Just nimbo byananiye. Oya jewe namanda bibwiye n'abantu ndi mu bantu bari bafise promotion ikwiye. Kwa je natanguye ibintu by'umuziki guhera mu za 2000 bon by'imiziki ndimba ya mbere ndashaka kuba narayanditse nko muri 2004 2003 hari ku ishuri muri civisme ko twe twakuze mu bihe by'intambara aho byasaba yuko haba véhiculer ama message y'amahoro niki bavyumva za 2003 2004 namba hari bwahere presque imihari yose yari kiri gupambana kesi imihari nka za mengo za Florina za Kazef de Domingo sindi hari imihari nka mikeya gusa yari imaze gusinya amasezerano. Hari ntambara twari mu bihe wumve ko kwinjira muri vibe yo kumva ko umujyi nizo nuzenya nizo ama subject yari ahari ko muri civisme ku ishuri hari umwigisha twigisha yitwa Cesari namba gihari ahari ndamutaye genda muramutse cyane urabyumva ego ko yaratubwiye ati ni mwandika indirimbo subject aba mahoro urabyumva
ego ico gihe nandika verse ico gihe iyo verse wayanditse nk'umuraperi canke no kubera ico gihe abaraperi bambere baratanguye kubaho b'abarundi ico gihe hari indirimbo za ba FIZZO za bandi hari indirimbo zimwe zatangiye gusohoka za Sitopenda tena zari zihari za mambo zari zihari ico gihe ko mambo ni muri 2002 ndimo twumva ko radio tumba marap ico ndakubwiye cyo nta umurimvyi wese wo muri no generation shasha wo muri bino bihe baba inspiré atari Fariyazi ni Roriro abo bose abivuga bro abo babiri urumva ko ari abantu baje bagushira muri inspiration yo kwinjira zikora ubikunda uvyanka n'abantu babiri kiyo inspiré generation shasha no mpamvu je mbabazwa n'abantu babima agaciro batabavaloriza ego maybe peut-être ibihe vyabo si ibihe vy'ubu uno munsi umurimvyi yashaka gusora indirimbo je namantangara ari umuntu yambwiye ati ngo ngwiye indirimbo yawe kona kutari bwayisohore ndavuga ati indirimbo imaze hafi umwaka yarasohotse hafi umwaka yarasohotse cyangwa uyibitse no yarasohotse iri kuri platform ego okigenda kuri Boomplay urabiri ko kuva ryari kuri Boomplay ugenda kuri Spotify urabiri ko ryari muri make genda kuri Shazam genda kuri iTunes ni indirimbo irashobora kuba imaze ko indirimbo nayishize ku mbuga nko mu kwindwi k'umwaka uhetse ariko iyo ndirimbo wowe utayikoreye promotion yari ikwiye ariko wamyivuga promotion nakora inyuma yo kuba kuri izo mbuga yari isanzwe iri no ku rubuga rw'u Burundi rudandaza nayishize kugira ndayidandaze urubuga gwita Mega Customer Center ubwo nago kenshi wayironka ari uko uyiguze ingwane dufise abarundi dukunda ivya gusa bijya vya YouTube voilà YouTube ni platform ya gusa ku bantu bariko barayiraba indirimbo ushaka urayitora urayumviriza ukanayitereshaje ata amafaranga uyitange peut-être urumva iyo basi barambaza ati kubera indirimbo wahise nko kuyisohora kwa gusa inyuma hafi y'umwaka wose iri ku rubuga magace bambwiye ati ngo indirimbo yativye kwisohora mbe ninde muntu yigeze abwira abarundi yuko indirimbo ari ngombwa yuko isokera kuri YouTube ako kantu tumye ndakinjira ko direct yaho usanga ugwaruka cyangwa generation y'ubu usanga ko bariko baritiranya cyane ibintu byo kudanaza cyane kuri YouTube ngama viewers ngo bakwize 1 million iki biriya bintu uri kurabiraba muno muziki kandi dushaka gutera imbere by'ama views ego basi barayaroha ariko kandi eske mu mufuko hari cyo bariko barinjiza nka kwa kundi muri ya cadre twumva ko tugiye kuri YouTube turayiravye nayi downloading wanashaka ama views turayabaha hari cyo bifasha umuririmbyi ubu ariko araza by'ukuri abarundi bose bakwanze ikintu cya mbere bamwe nuko naho warabwa n'abarundi bose miliyoni zirenga 12 wanashaka ugashiramo nabandi nabo mu bindi bihugu hinjira amafaranga ubusa 0 francs ego sure ko Burundi ntabwo muri system ya YouTube ariko ça dépend naho wayikayere ndakubwiye ati urabwe n'abarundi gusa ndago example ya Kona indirimbo yanje imaze kurabwa n'abarundi benshi demire ndabizi urumva no ifise amaviza n'ibihumbi 6 n'amajana ngaho umenye quelque chose muri zo simire quelque chose imaze kwinjiza $2 $2 urabivuga bro shaka tuba ukuri none shaka tuba ukuri kandi byo nibyo ndafise iyindi video mfise kuri YouTube ifise amaviews 1000 enka mwa usanga ifise $50 bisigura ko Kona irikira duga cyane muri region y'ungaha mu Burundi gusa ya urumva abariko bayiraba bari hanze ni bake ajya amaviews menshi n'abarundi nta mafaranga yinjiza kugira tuge kuroga abantu ngo kwera wandavye kuri YouTube ngo banyigirije amahera sivyo ahantu rero tugenda turabitahura avuga bro iyo mentality yo kumuna kurabiye kuri YouTube bakunyiriza amahera abarundi fo yuko daboro banza kugira iki kuyitora bakayishira iruhande nimba umuririmbyi w'umurundi akubwira ati supportinga kuri Boomplay ugende ubikore apana kwirindirira hehe no support twe dukeneye izo Boomplay dufate nk'akaroro nka hirya ejo
twaramaze generamaze amasaha ashika nko kuri 3 nakoresha Facebook vide connexe utari kurarukoresha cyari kibazo kiyawe ko nzi ko ari umuntu aguma ari active sanabikurikira ko nari mu bindi vyongoka nza ubwo ko bampakinze mu nyuma ndavye kuri WhatsApp mbona undi mutipi yanditse muri group ati oh uri kurakoresha Facebook cyane tabara ko ari kibazo rusange atari kibazo kindabaje yavuga ati okay easy cyandi yakira twese byaratubaye ko kwinjira kuri Facebook bikanga nace ni yakira kumbure ayo ivyo nabisigura yuko izi mbuga z'abandi tutazi na benezo nituziye cyane icizere kwa neje mu gatondo bashobora kuvyuka bafashe ingingo yuko bagifuta muri make ukunde umunyamuziki w'umurundi wundi nyene hama unige n'impamvu nyene umunyamuziki yobaho akabeshwaho n'umuziki wiwe atarinze kwizera YouTube kwifashisha imbuga z'abandi yego hari amwe mu makuru y'abarundi usanga ari karavugwa mu muziki wo ngaha mu Burundi yuko abaraperi kenshi iyo muri ko muravuga usanga muno makomuntu wanashaka ugasanga bimwe mu byo abaraperi baririmba ugasanga kugira nti sinzi kari system kugira babandanye bavuga ugasanga ariko aravuga nk'umuntu runaka we ivyo bintu nk'umuraperi canke nka inspiration mwe bw'abaraperi mwe muronka inspiration yo kuvuga abandi kugira muduge bibazanira iyihe inspiration kugira ngo mumve ko mwo kwandika umuziki havugwa umuntu runaka mu bisanzwe rap nico kimwe na reggae muri make mutanga ubutumwa rap na reggae ni presque ni midiho yavutse yabaye yaremwe ku mpamvu zimwe sivyo zari bavuze gutanga ubutumwa uzurabe abantu benshi baririmba bahogora usanga ariko baririmba urukundo niki mugabo gwebwa ugasanga ni ibintu vyingo cyane cyane iki mugabo no musumenye ko umudigo wa reggae n'umudiho wa rap yari midiho yabayeho idafatiye ku maranga mutima mugabo ifatiye ku myumviro y'abantu no message no guhindura ibintu haro nk'amatext amwe ushoye kuraba nk'amatext ya Tupac bagiye barandika ukora amatext ya Buma bagiye barandika n'amatext yahinduye isi Fabio rero kuvuga umuntu muri hip hop muri rap ni ibintu bisanzwe cyane byose kubera haba ari ikintu kiba kikubakiye vuga utireka ndagicishe ngaha no hantu umva yuko office ubwisanzure bwo kugira icyo ushikirice niyo mpamvu kenshi abaraperi benshi twarumvise hari amareta menshi yagiye arabica abaraperi benshi usanga bafise sinibaze ko Esperance de vie y'umuririmbyi wa reggae no wa rap yuko arico kimwe na Esperance de vie y'abandi ariko uravuga ko hip hop cyangwa rap abaraperi bateza gukora ku ivyo waruvuze kuvuga abantu ni challenge ni challenge ni biri no muri hip hop nibyo niko nibyo bigeze ko wowe mfate nk'ubwari nk'akantu mbora ati akanenge kuri wewe nkagu challenginga ni fresh gusa ikibi nuko abantu bafata challenge za hip hop cyangwa z'umuziki bakazegereza umutima muri make we uri muri bamwe muri hip hop tuvuge cyane numwe mu baririmbyi b'abarundi baheruka gukora indirimbo presque nka yose tavuga refrain n'ibindi bindi wagiye urumvikana mutamuvuga cyane ni SIMBIZI na Bubakar Kalum yagiye kuba akora refrain avuga izina Simbizi hajya ubutumwa yari karatanga ku barundi yari kabutanga kuri wewe cyangwa yari kabutanga ku barundi yari karabatuma bijya bintu yari karabatuma ngo baze kumbwira n'ubutumwa yarabahaye biye muri hip hop bibaho ariko hari abantu bakubaza ngo murafitaniye beef je nta beef na manda bivuga nta muntu umwe dufitaniye beef kirese abo bafitaniye beef nanje urashobora kubaho uri free takibazo ufitanye n'umuntu mugabo gasanga abantu bo rafisi ibibazo nawe none kubera iki Sadbi yagiye kuba yumva ko byukuri ntuvuge izina Simbizi kubera Sadbi aranzi neza arazi n'icondi muri oya Sadbi cyo kwa yaramutanze tashaka kuba tashaka turi mu runganwe rumwe mugabo nawe arashobora kuraba ati bigezweho n'ivyahe abagezweho ni bande cyo tubwizanye ukuri
Sadbi bwirageje kuraba indirimbo zageze gusohora afata barasta abandi bamwe Madrid agira iki byari byaranse ko agaruka. Sadbi amaze kubona ati MB datarakoze tuzona bica akoresha amajambo ya Simbizi vyunguka niki ashaka kuvuga ati Gasimbi ndashaka kumwiyaho nkagaruka. Ega abantu benshi bro ino industry iragabuye. Ariko harabavuga yuko wewe na Sadbi hari akantu katameze neza kuko uri kuraba n'ijya video hariho verse ya kabiri aratuma promoter gubwira ngaba promoters ngo ba desa niki promoter ba desa n'abatashoboye gutaginga uko bigenda kose je ndinze nja nshoboye gufata umuntu umurimbye nka Sadbi uravye nka level yiwe ni Icone n'ubutunzi bw'igihugu nico kimwe na Simbizi SEMAVUMBA. Twe turi mu butunzi igihugu gitonda. Ndagusavye usubiremwe ako kantu. Sadbi ni Icone cyo kimwe na SEMAVUMBA n'aba Icone nationale. Je nganje ni opfa kuza kumfata uko cyangwa kugira iki kuvuma gufata nabi. Ko buzi neza yuko hagize ikintu kiba ari ibintu bihungabana. Muri make mwebwe muri ngaho twebwe turi nyenyeri zimurikira igihugu. Ubikunda uvyanka ni twebwe. Harabandi bavuga yuko SEMAVUMBA cyane ubuzwi cyane no kuja mu evenement menshi y'igihugu atunganya n'igihugu. Si ivyo gusa Sadbi araja no muyo ntajamwe. Ko Sadbi urumva n'umuririmbyi araboneka cyane. Ariko nawe je nanje nta umuziki wanje nkora sinkora umuziki wo kuja kuri podium. Kiretse ko kuri Flambeau de la Paix ngena duze kuri podium kandi nije narangije kuririmba. Ya Flambeau de la Paix. Manake Sadbi we n'umuririmbyi w'umwuga akazi gatunzwe no kuririmba. Mugaje sinunzwe no kuririmba muga ntunzwe no muziki. Sadbi rero biroroshe yuko wewe ibyo biboneka n'ingoka kwera wewe baramaze kubimenyera muga ibyanje nibishasha. Muga hari ibishasha Sadbi barata urora nkuno mwatumaze two turamuvuga Sadbi. Tumaze mwa muri two turavuga Sadbi. Sadbi wewe aha bari ararekonesa akazi kanje. Ahari ararekonesa akazi ka Simbizi. Niyo mpamvu rero avuze ati antaginga avuga ati bana Simbizi aja ku ma media menshi agira uko biganiro byinshi izina ryanje zizokwamara ati izina ryanje zizokwamara ivuko buya n'ubujanja rero niyo mpamvu rero n'abandi baririmbye ati aze begera abakurambere babahibanga. Sadbi warazibanga gino industry. Iyi game baravuga yuko Sadbi yizi kuva haviriye mu Rwanda inyuma yo kuva ataraja no mu Rwanda. Iyi game yarayizi. Hari ukuntu bavuze ati ngo n'umuntu nga create ama content kabisa agera ahantu akavuga ati iki kintu no cinjirako. Urabona ko vyukuri nanje no gishikako. Urabona ko yakoze irateba ashiramo rasta amumwidred. Dread zose zishira hasi. Ibi nkuru kabisa trending. Kandi iyo nkuru ya trend nije nayikreye. Urabivuga pasi. Ndabyibuka cyane. Urumva Sadbi arazi Icone. Gusa urumva gusa abafana badukurikirana hari ibindi bintu bakeneye kumenyeshwa. Ko yarashobora niyo mpamvu je dufate nk'ugende reserve. Haranashobora kuja guteramira. Kwera ndazi neza ko ari abafana bacu batarabaheshwe. Batarigishwa bimenye bitahure bamenye ati iyi ni game ibi urabishikana ku mutima ibintu bishikane ku mutima arabenshi batabizi. Avuga ko tuvyemeranye rero ko ubu mwebwe challenge muri na Sadbi gusanzwe n'ivyunguka n'ivyunguka iri jambo ivyunguka iyi ni tag cyangwa hashtag ya Simbizi SEMAVUMBA niwe nabizanye MB data nawe arabikorera ko byukuri umuziki kari akantu MB data kugakora arico yari banje kubaza cyangwa yabikoze iyo aba turi mwo mu bindi bihugu mbanara bitwariye ngabo kubera industry yacu tuyubaka nta MB data no kwitwarira kubera ijya acte n'amafaranga yo bafise umuziki ndo namwinjiza amafaranga yotuma amembere ya acte ubona se na Sadbi yagakoresheje ariko arabavuga ati byukuri umuntu wese ari mu vyunguka ijambo byunguka bose abantu bose barabizi yuko ari ijambo ryazanywe na Simbizi SEMAVUMBA. Namba ijambo nazanye muno museka bari ryo riko rakoreshwa n'abaririmbyi bose n'abazimye nabo twibagiye kugira ishobore kubazura. Urumva neza yuko ubari mu vyunguka nuwo bazanye iryo jambo riko rabafasha rabakoresha kiba gisigaye nuko mwe gwitangaza makuru murereza importance. Ubu rero twicare tuzi ko Sadbi uramuha icubahira kuyiye nawe kandi ararukonesa
Sadbi ndamuha icubahiro gikwiye kandi icyo ndamukunda nuko nawe aramereza icubahiro gikwiye ko jewe sinavuye muri team Satura. Oya Sadbi bashobora kuba ansumba imyaka mike mugabo warabaye muri team Satura. Oya jamais de l'histoire. Ariko Sadbi twadugiye rimwe twese twazananye rimwe twaje mu nzira zimwe arabinabitse twese twaziye rimwe ariko ivyake ndikivya nkuma ha team yo nigeze mba abo tout simplement turi mu bantu twadugiye rimwe mbwa twese tugihagaze turatemba benshi baratembye baranabivamwe ba turavuga ko Sadbi by'ukuri ndakimuha cyane ariko kandi hari n'ikindi gihe bavuga ati Simbizi Semavumba arashobora kuvuga hip hop akavuga ko yasubiye hasi kugira iduze turumva ko warana hari gihe wavuze ati umuririnzi nka Bface on the floor hari ukuntu ariko aradebya cyane umudiho wa hip hop kandi yarawushoboye gukora uwo muririnzi yarambujije kumuvuga mu biganiro mbone no kubwira amenyesha makuru ntagi umurasho kumbaza umuntu yitwa Bface on the floor ariko uramuha icubahiro ndamwubaha ndaramukunda ndarakunda n'akazi kiwe ndakunda n'akazi kiwe naramufashije byinshi kuva muri karere yiwe kuva kiri underground gushaka namenyekana arazi yuko aho ageze ndamufite hari uruhara nabigizemwo uko go barungana kose nako barakantu gato mugabo je yarambuje gusubira kumvuga mu biganiro vyiwe niyo mpamvu mu biganiro ngoza murambaza umuntu yitwa Bface nize muramumbaza yarambujije yego ariko by'ukuri numwe numva ko wemeranya natwe ko ari umuririmvyi abikora neza kandi ndamwemera nk'umuririmvyi w'umurundi n'akazi kiwe akora ndakemera n'impano yiwe ndayemera mugabo yambujije yuko nomubwira ko commentaire urakoze cyane niyo mpamvu rero ndabwiye n'abandi bantu baba biteze yuko ari ikintu nzovuga kuri Bface nta kintu na kimwe nemerewe kumuvugako yego urabona ko ku ndirimbo Sadbi aruka gushira hanze by'ukuri aravuga ati abaraperi bashaka kunyishura cyangwa abantu bakora uyu mudi ngo mwitondere kwinjira studio ariko urabona ko ujya muziki yakoze wotuma abandi by'ukuri nk'abarimvyi b'abarundi kuri ryaterambere dukeneye gushika ko bawudugira ko bakinjira studio bashaka kuba bagaragaza nabo uko bavyumva ego ibisi bwa mbere bibaye na FIZZO yarabikoze igihe canga asora ngangari igihe challenge yaratanze cyo kumwe na FIZZO ibi nivyo biduza industry nta industry nimwe nta yigeze iduka atabantu bari en competition rero FIZZO yatanze challenge ngangari nta numwe yamwishuye nije nagiye muri studio hajya kona nariko ndamwishura FIZZO hajya harimwe nyinshi wari kwishura kuri ngangari nene tangura ivuga ati koli mpingagari ingagari niki mbanze ndazi koli mpingagari mbanze ndazibohe yari slang cyangwa ni slang yari slang ntangura avuga ati koli mpingagari mbanze ndazibohe umeni pensa ama ndazikone aba empoli umeni kamba ndabashone no police ndarumara jenyene uwo rubanza ni duwe twatwara kuri page ndagwimare byose biherere muri studio hanyuma ndagucana ngacamuga ati kwino mbuga ni imbuga rusange aha nta mwene imari mwimbuga imbuga rusange aha nta mwene imari ndagumva imbuga rusange nta mwene imari namurabuye ati ngo ndi mwene imari toka kure mwene imari jena bisimbwa zose ni imbwa ama ndazikone imbwa ntihemuka ntibigeme imbwa ntibigeme ntihemuka imbwa ntibigeme ntihemuka none mbwe muri izo mbwa ngaho wari kuravuga nawe uri oya ni slang kwara n'abavuga ngo mwino game nakuza misa n'inzigo wivanze umbiriza ndago koli mpingagari mbaze ndazibohe sorry umeni pensa aba empoli umeni kamba ndabashone no police ndarumara jenyene mwino mbuga ni mbuga rusange aha nta mwene imari gusa ni imikomo ikuga aha nta mwene imari gusa ikuga umukoma uri kurakuga wowe utinye Simbizi kabisa urumva amaflow yadukubise iyi ndirimbo igihe FIZZO asohora ngangari yari isoreye challenge ayihariye abarapere bose muganya abarapere bose no bamupostinze ba Fabirove bande n'abandi
yarayisohoye yita ati niwe mwene Imana ati umudiho wanyu n'uwanje hakuvuga ati kanje muri studio ndamwishure n'ubusatu be nawe niyo gihe yazananye aje yita yuko ari we mwami wa hip hop ashaka ko mumwishura kugira agume habaho n'amaduka rero vibe usuja muri studio nawe ukamwishura ariko arabavuga ati kwishurana gusa kuri aya majambo bamwe bakayifata negativite bakayifata ko biri negative yuko usanga umuziki ndundi uguma hahandi nyene we ivyo bintu bivuga ko ikiba abwo nivyo bya mbere biduza game namba hari abantu babayeho ivye by'abati bitwa ba Karipawa igihe cha FIZZO na Uncle Crazy FIZZO sora chokoza nyuki Uncle Crazy agasora na tafakari na wacha mbali minaona mbali hari n'indirimbo zasoze muri 2009 usisikie chorus wakalipawa ni vipi umziki shabiki sikiliza usifate kiki usisikize chorus izo ndimbo za mabifu hama wa bana jinsi bagasaza muri studio bagasohora kama mbaya na iwe mbaya mina oroi na wavuta kama kaya kama mbaya ile tazifise ngaha bro izo zari challenge zatuma game iduga urazi yuko kera araba ama competition uzogenda urabe emission nakoze kuri TV ya Gatech TV na Etoile du Centre uzokumva amabanga menshi utatse uraza kumva package nyene kera aba ama competition Etoile du Centre bari mu maririmbyi batahanye moto batahanye iki batahanye za Pama Award 2008 bajije n'abantu batanga kuba bafata kwano ma award tubona apana zonga zo mu karere hari abaditwa Pama Award abapibise ndayibuka buri musani wese yagiva ngo Pama Award ni yanje Pama Award ari ama award sindi batangira mu Buganda ngara ama award nyene ama award nadashobotse simbizi wewe urashobora kumva ko uri umwe mu baririmbyi byo kuri baba bazi ingene umuziki ndundi wagiye uraduga byukuri reka turabe actuality y'umuziki abana bariko barakora agasohoka indirimbo za Berisima drama atari mu kazi kiniki nubwo avuga ko yasubiye inyuma uri kuraba umuziki ubunya wubo turiko turakora ubu uri kurawugeranya no n'imyaka yahise evolution uri kurabona ni evolution imeze neza gusa nuko abaririmbyi ubu badakenera ibanga nta banga bagiye none bakenera abaririmbyi bakera hariho ibintu bigoye bahura navyo nivyo ko ndakubwira kare bwenda kubwira ko no munsi indirimbo yisora gusa kuri YouTube ikajya hit urabyo hariho ibanga abakurambere bafise abaririmbyi bubu bakeneye kubakurambere kwa batanguriye kubera utayazi nase na mebyo sokuru ibyo sekuru yasizavuze muri make mukubica abantu batanguye umuziki ego before bamenya ama challenge baciyemwo hama bace bayahuza n'ibihe vy'ubu muri ico gihe ko uno musara ama opportunité menshi kera kugira nko mu diaspora anakuzi vyacakure kwera nta internet nake byari bihari ngoro ndakora indirimbo imwe abantu bitwa ba Olivier Bideri numuronda ari mu kiye umunyamurenge umukongomani umunyamurenge ari he ari muri Etats-Unis kambwiye ati bana bro ikamyo ndayishikanye ngira umuntu mpereza kuri cash app ejo ndaguha $100 kabisa direct kabona abantu bitwa ba Olivier Hagera abitwa ba Mario Balotelli ba Didier Kisi ba Pacifique Nzitonda bose bavuga ati ana bro jogo mandago ivyo nivyari bihari avant ni bintu ariko murakora ukabona byukuri kubera imiryango isi yarabaye no ubu internet iragushikana rero suko byari bimeze mugabo ushoboye gufata ukabona ivyo uronka mu bihe vy'ubu ugacuyaga nibanga by'abagutanguriye urumva yuko uronka ibimeze neza gusoma ibanga nirihe nukwegera abo bantu babitanga bakurambere nubwo isi twayishize mu minwe kubera internet ariko harakenewe n'amajambo y'abantu babaye muri uno muziki niryo nibi nakwambere byitwa ibanga hari nanje ndaba ko ikiganiro kimwe abanyarwanda cyane bariko baravuga ngo FIZZO ngo ntacakirwa neza ngo mu gihugu cyabo agiye kuba afasha mu kirero cya Platini mu gihugu cy'u Rwanda azogenda mu Rwanda bajya n'umuco batangwe ko bazana
polemique yuko ngasigara umuntu ngasanzwe hari ngashikaga ku kibuga c'indege abanyarwanda bobo ni iyo ni politiki yabo kandi ndanayibakundira cyane. Uvuze politiki yabo ushatse kuvuga iyo ni politiki culturelle yo gushira u Rwanda imbere. Mu Rwanda bafite ikintu cyitwa Visit Rwanda, niho iterambere ryose genre mu iterambere ry'ibintu bya by'ingenzi ni kiba kishe muri Visit Rwanda. Bisigura yuko ushake uze urinde bategeza koreka yuko umunyarwanda ari we ari hejuru gusumba ushaka ufise ingabire zingana gute. Bisigura yuko kuba bavuga ati FIZZO nagira iki niyo strategy zabo. Hajya naho hoza Chris Brown ubwo ati yo yaraheze ni politiki. Ariko bino bintu byoza binatwigisha ku barundi. Urabona ko abarundi natwe baratuvuga ngo dufise urukundo rwa hatari mu bikini ni ivyo tarafise. Ariko bize bitwigisha iki bino bintu. Bo barashobora gushira umuziki. Bo bisaba kwitahura. Oya no kwitahura abanyarwanda bo baritahuye baraza agaciro k'ingabire zabo. Mugatubwe nituritahura. Umunsi natwe twitahuye tuzofata ingingo zibereye. Urumva ico dusabwa bo itangazamakuru rishakibe ari TV yibweyeye. Kibwe uraze ni mu Rwanda muri Cangugu. Ibweyeye ahantu rubibe ni mabaye. Basi ni nkuko basi uvuga atanu bita mu Cendajuru hariya. Je mvuye ngaha nkajibweye ni hafi gusumba uvuye ikigaraje ibweyeye. Ni hafi cyane ndabizi. Basi ibweyeye basifata ko ari nka kujya tuvuga ati Icendajuru. Cyanzwe ni muri Cankuzo. Rero bisigura yuko n'uri bweyeye uri Cendajuru arazi neza yuko u Rwanda rwabategeza kurushira imbere. Bisigura yuko n'amadukeneye kwa avansa dutugutera imbere bisaba yuko n'umurundi yo bari ari bamenyaganyaga abwirizwa kumenya yuko Burundi bwiwe butegerezwa kuba priority. Muri make kigira ko utanga impano mu gusozera aba promoters bikore gute abaririmbya bikore gute ni gushira uburundi imbere gusa. Gushira uburundi imbere. Uburundi imbere. Mu kurangiza urabona ko tuvuze neza uburundi bwacu. Oya uburundi kuvugwa neza biva muri sigisabo ni itegeko. Ni patriotisme y'umurundi we. Kera twebwe twakuze kera twarumva abantu bitaba SML. Aya burya mu gisoda ni abasoda ni abantu bambere bigishwa gukunda igihugu. Kwera nibo bantu hambere babigisha gupfira igihugu. Twebwe rero tuyigumira turi mu munyenga wa Kristo mu munyenga wa Yesu mu munyenga wa yogo mu munyenga apana. Wala uri munyarwanda wese hamwe u Rwanda gotegwa. Buri munyarwanda wese uri arabizi neza yuko yiteguye gufata imbunda agakingira u Rwanda gwiwe. Mugabo nga twubwiye ati nakazi kiki gigisoda n'igipolisi. Niba muri 2015 amayiside yabaye ono menga abapolisi niho batahuye agamara k'umupolisi. Baza abapolisi bahuye na baraza abapolisi bafuye muri 2015. Batera amagrenade batera ibiki. Mugabo mugiye rindira gato bro. Ibi niko ndabikwishura ndakubwira impamvu umunyarwanda wewe yumviza ati ari umurundi aje haro message ategeza kuvuga ati yaraheze. Ni juste kugira berekane ko umunyarwanda ni Rwanda first. U Rwanda imbere. Ikintu cyambere ushira imbere u Rwanda. Tubona tsenga mu Burundi turakwiye ikintu cyo kuva yuko u Burundi twobushira imbere. Hari imigambi myinshi tegeza gukorwa. Hari amapolitiki yemeje ategeza gutunganywa ku buryo kwita yuko ndi umurundi dafate nkaje ndi muri kino gisata. Je nkaye ndavyishimira kwa ndi umurundi ko navuse ndi umurundi kandi umurundi ndabukunda. Je mana narabutotse kera. Ariko wemera kuguma. Hari ama proposition menshi yaje angana. Oh simbizi ibintu ukora rabuve mu Burundi rabuzino. Cyane nk'abaje bari muri Canada benshi baransolicita ngo kati. Je ndi umurundi kandi nzobupfiramo. Uri umurundi kandi uzobupfiramo. Mu gukunda igihugu nk'umunyamuziki harakuntu usanga cyane duhuzwa cyane nk'abanyamuziki twiko turirimba habaye bumvise ngo habaye ceza runaka cyangwa habaye ingwara. Ibyo byari kera. Hari kera ibyo byabibiza zigeza twese turi bamwe twose rimwe dusangiye akabi hari ikintu cyabaye ahubwo ibyo nta bihari. Mu bindi bihugu ara nko muri Tanzania par exemple hari umu ex president yaruka gufa yitwa Mwinyi. Bose ba Diamond base baramuririmbiye. Ege kintu kiyaba ni kimwe.
ife ko tumenya agaciro kacu n'ijambo ryacu bakamenya yuko na hari umuntu umubwiye ati na proje mu rubanza rwawe nzo kuririmbira nawe ifate nk'intererano ikomeye akibagira yuko ari umuririmbyi kugira aze kuririmbira ushaka kumura ni miliyoni 10 ivyo turazi ko abarimbi haba umuntu akaza kuririmbira kwa gusa nufate nukonsidere umwanya uheze no yambagije ati karambera ari abati igihe keza itangura we no wari uri mwari kumwe akaramba n'ubundi burero bwinshi ati ntuza wicuza kuba bamwe batera imbere wowe umengo nukuretera imbere cyamana mwisha mbwe ati nabaje ati iterambere ni iki agusigurire kwanza iterambere ni iki azaga bro kigira kabiri namubajije namubajije ati none gamwe no wacu ambwe ati jewe nabaje jambo rimwe Mbidata yaraje kuri radio wanyu muri Buja FM Hit Connection akora ikiganiro nta namwe mwize mumubaza izina ryanje kandi indirimbo yaraje gupresenta harimo strenge ya harimo amajambo yanje tuzona bica ego rigani yiwanje narigeze kumara igihe navuga ati mutanyishe nzobica mutandoze nzobaroga nta mugambi numwe ngiza ndabafitiye nje kubonona ayo n'amajambo nakoresheje cyane n'ubunure yakoresha umwanya na samba famba barabiririmvyemwo ati tuje kubonona nta mugambi numwe mwiza tugize kitufite n'amajambo yame ambwa ati rero wewe namubwiye ati ami pro ikiri important suko abateye imbere kuko buri muntu wese a developer iterambere ukwiwe kandi je ndabona ko cyane gose none ndigaba nkigaburira ndatembera gati iyaba kwiruta untahure nakarabasa bazoja muri studio iwabo je mengo sini muzazoja mardi nabyaze mengo mardi ndisuye certaine muzo mubazina ryanje nambukere ukeneye kuntahura jewe ndumuntu nshikiriza ijambo hamwe iryo jambo urifashe en considération jiragufasha kandi uzotahura icyo navuze ndabwira ati ibi bintu genda bishire mu ngiro mu nyumuzo za kunshimira munyi muzoshimira inyuma simbizi ndagushimire cyane urabona ko tugiranye ikiganiro cyiza nubwo warurushe urabona ko muri ko murategura by'abagore ku kwezi nuko le 8 mars ni kuri World Beach uzabari kuri World Beach kabisa azabari estanish n'irindi genge z'abagore neza ego bari mwino industry bagiye kuba bigaragariza kuri World Beach kandi bose urumva n'abagore uno munsi bose bijukiye gukora ivyunguka natwe tuvuga ati twari mu vyunguka hamwe na Simbizi by'ukuri ijambo ivyunguka mugani wa Simbizi ni jambo twese twe dukwiye gukoresha apana kuvuga ahubwo ni iyo ni jambo ritegeza jewe nzopambana aswe riba ari jambo ry'igihugu ntiriba ari jambo giwanje riba ari jambo nange n'icubera umukuru w'igihugu ababwira ati namba mukeneye kugera ku mbono ya 2040 2060 mugomba gukora ivyunguka nayo mpamvu no munsi gushika inosa abantu bariko baranera ko induru ngo umurimbyi yitwa Adam yampaye ivyunguka ngo sindigo ndabikorera ngamenye yuko no nga rofete kwenda namuvuze nga ndabikorera nto bikupe Adam Adam nubundi ariko arabikora neza urenze ubona akoresha aba DJs akoresha ijya afishe yamanitse haga n'amafaranga yatanze mu gihugu kubera haga ategeza ko ari mu akoro ya Meldraville kandi kugira bemere kumanika dufate nkaga nibo manika afishe yo kuvuga ati yaba Adamu ari umuntu agwiza urumogi avuga ati mukeneye ibangi telefone z'inimero abange mu afishe pa mwana uko na leta uno musi ratahura ati uno umuziki baraza agaciro kawo ari bavuna Adamu bamwemerera ati imanike Adamu ari ngaha mu gihugu cya muri Etats-Unis sha we ari umurenga abandi barindira ngo ubu contrat afise nambariye numbaze bazo amanike mugabo bari manika ndagushimire cyane Simbizi
nandi ndagushimiye cyane pastor y'ukuruha niki kubera ko yitwa pasteur none iri n'izina ry'umuryango man sogokuru wanje yitwa Nahimana pasteur yitwa mwene nde Nahima wowe kwanza urinde Nahimana wande Nahimana wa Venus iyo si izina ni Vena iyo si izina okay Nahimana wande Nahimana wande Mahinyago wande Ruharamba wande izo generation ngeza kuri Ruharamba kabisa we nawe uri Simbizi wande no je ndi Maniragaba wanindereye Simbizi no je ndi Maniragaba wanindereye wa Simbizi wa Semavumba wa Muwenyanga wanajugumbanya wagasobozi wakarabona wa ngarukirizaho Simbizi cheers kabisa urabona ko ubikoze neza kandi waruzi ko Simbizi Semavumba ari basokuru baje ega ni Simbizi Semavumba ni Simbizi wa niyo mpamvu nawe utegereza gukora amateka kuryo uzokrea Nahimana wa bazokwishi papa wanje yitwa Nahimana Vena nacho nanzoce nitwa Nahimana wa Nahima oya Nahimana wa Mahinyago nkurashaka kuyita Mahinyago none Simbizi yawe Mahinyago umva nk'iryo zina Mahinyago iryo zina riba brand mwanya muto Mahinyago Nahimana amazina yabaye ukura Mahinyago wajendi Mahinyago washaka kuvuga ati oya Imana abarundi kuva kare bari barayemera Imana batabona anda turi Nahimana kabisa ndagushimire cyane ngasha byonyohera avuga ati nk'ubuvuye nk'umwana cyo nk'umwana bunzovyara nzomwita Semavumba direct nzomwita Simbizi Semavumba ne bari umuhungu n'umukobwa rega izina rya famille ntari Mbere akana kanje kitwa Mugisha kaze mwamikazi nta preno Kirundi iryo rirakwiye Mugisha kaze mwamikazi na tatu urakoze cyane Simbizi Mugisha mu gifaransa niki chance nabitwa ba chance chance baruzu kaze nabitwa ba bienvenue murakunda Kirundi urakunda Burundi mwamikazi ntabitwa ba reine ba queen none gute nshobora gufata chance bienvenue reine sange queen nkabwita Mugisha kaze mwamikazi ivyo ni bya binda bakoroni bari kwadushiramo ne mpamvu rero Mahinyago gwe no muzo ndakwita nde Mahinyago uri Nahimana wa Mahinyago thank you Simbizi now thank you bro Imana guhezagiye nanje Imana ikwakire nanje Imana ikwakire inavyumve kabisa yaranyakiriye ubundi umwana wayo kabisa Imana nkorera kandi guhezagiye nizere nasuye kudukenera ko nzokora niho nzobandi ni wankenera niho nzobandi haba hajya ndabibuse yuko muri Wide Vision TV gusa cyangwa duvise ajya muri Excellence House turemprima warubizi ko twemprima naye ndabizi urabizi ko twemprima nimero zacu ziri ngaha turemprima amafoto y'ubwoko bwose A4 A3 ibi nabwo ari wafishe rumwe gwa Adamu mutuzaniye kiraka turi yaranje ama imprimant tuyavije turamenye tuyasanga ndabeshe neza cyane hama rero udukeneye mafoto turagufatira amasanamu fise rubanza mariage imigambi tunguka yunguka amareportage turabikora byose nimero ziri ngaha aho nyene munsi murazibona nizo mwa interesse nivyo dukora na kino kiyago bashaka kuduhamagara soon as possible ni mipira tuyemprima no ku mipira soon as possible turaza twamenamwo ikizo 10 je twari kumwe na Simbizi wa Semavumba umwe mu baririmbyi mu promotion Genda umunyoni nawe urumuke umunyoni client nawe urumu jewe ndi umwana w'Imana bro oya hari imiryango itabivejuru mu bahima bahima rimwe abavejuru genzo kubya ntacyo mu oya nivuze nawe nuyivuge jewe kubisanzwe ivyo zijya family rukuntu ntazitaho basi uzuwa na Imana yakubwiye yuko ari umuki ibyo sindayimubaza cyane Genda umunyoni nkaba umwishwa w'abavumu mama n'umuvumo kazi abavumu aho ni sawa
nshimiye mwe mwariko muradukurikirana iyi mwariko murakurikirana ni World Vision TV television en ligne making sure ko amaze kuba ukora sabona cyangwa subscribe utarayikora akanakanya keza ngiye kuba ndabamenamwo ikiziba cy'umunezero hama tubandanye dutera imbere twari kumwe na Simbizi wa Semavumba Imana imuhezagire namwe cyo ndabasabira nuko umufuko yanyu by'ukuri ntibure ico bitwa amafaranga tuzosubira ciao ciao God bless you.